iwacu murabona yuko tuko turakora ibikorwa rusangi turi ku kivi nahereye kuva kera hatwe twimba koza komyohoma umuferege kugira ngo amazi aze aronke aho azoca tutazogira ikibazo cyo gutegwa n'amazi. Murabona yuko twebwe imvura kazoza 2040 twarayitanguye deja twarayitanguye aha tukumwe n'aba de quartier tukumwe n'abanyumba 10 tukumwe n'abatandukanye abanyagihugu ndetse abatware bose batandukanye. Les amis dushaka guhimiriza abarundi bose iyo bava bakagera gukora ibikorwa rusangi. Rero murabona yuko kuva kera twebwe umukuru w'igihugu yaraduhimiriza gukora ibyo aho kwegereye gukora imbere y'urugo muga twebwe twahereye deja kwibarabara ariko uraraba muri quartier Mukozi urabona yuko abanyagihugu bitaba akamo ko gukora ibikorwa rusange biboroheye. Coucou les amis, ça va, je pense que vous allez bien. Juste, murabona yuko ni samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Twaje mu bikorwa rusangi duhimiriza nashatse gushaka guhimiriza abarundi n'abarundi kazi muri rusangi nimba vyiswa kuri umurundi quand même. Samedi kora ibikorwa rusangi. Kuko umuntu adahera kwibarabara n'igitanda naca sasa. Rero murabona yuko muri quartier iwacu murabona yuko tuko turakora ibikorwa rusangi turi ku kivi nahereye kuva kera hatwe twimba koza komyohoma umuferege kugira ngo amazi aze aronke aho azoca tutazogira ikibazo cyo gutegwa n'amazi. Murabona yuko twebwe imvura kazoza 2040 twarayitanguye deja twarayitanguye aha tukumwe n'aba de quartier tukumwe n'abanyumba 10 tukumwe n'abatandukanye abanyagihugu ndetse abatware bose batandukanye. Les amis dushaka guhimiriza abarundi bose iyo bava bakagera gukora ibikorwa rusangi. Rero murabona yuko kuva kera twebwe umukuru w'igihugu yaraduhimiriza gukora ibyo aho kwegereye gukora imbere y'urugo muga twebwe twahereye deja kwibarabara. Murabona yuko tuticaye twebwe Akamo Twakitavye Akamo twagatanguye rero aha turi ku kivi. So les amis ndaza kugerageza ndabereke umunyumba 10 muyage nawe kugira ngo akomeze nawe guhumiriza abarundi n'abarundi kazi ndetse umurundi wese muri rusangi kugira iki gukora ibikorwa rusangi kuko nababwiye yuko ndarondera bamwe muri bamwe turi kumwe mu banyagihugu turi kumwe ariko uyu ni de quartier wacu wo muri quartier Nyamalogo. Reka tubaze kwanza quartier Mukozi. Oh, quartier Mukozi, I'm sorry. Aho ari imirango ya kabiri. Ego. Reka icambere na mbere tubaze kwanza tumuramutse anabanze yidondore yivuga kazina atubabare cyane duce bugufi. Murakoze cyane amazina nitwa Bigirimana Christian. Ego. Abandongoye quartier Mukozi. Nkuko mubibona twaje gukora ibikorwa rusange muri aka karere ka Nyamanogo kuko hari hamaze gusinzikara. Rero tukaba duhamagara bene igihugu kwiraze turakora ibikorwa by'iterambere cyane cyane ibikorwa by'isuku nkuko twabihamagawe n'abadukurira kira gikorwa ca zero déchet. Umva rero twari ko turagerageza urabona ko amazi ahora cadevya mu ibarabara tuko turagerageza kuraba yuko tuyacisha mu kanivo atazoza sura kuzaraca mu barabara. Twabonye yuko ibikorwa ari byiza cyane ndetse nanje ndumwe mu banyagihugu utwara ariko naciye mvuga ati reka nanje shike kuri abene gihugu. Ego mu bene gihugu utwara reka nanje rero ngibwe mvuga ati umutware wacu aturongoye neza. Murakoze cyane. Ikindi naco ushaka kubaza mbega uri kuraraba muri quartier Mukozi urabona yuko abanyagihugu bitaba akamo ko gukora ibikorwa rusange biboroheye barakitaba cyane bisaba yuko tubararika ku mwanya. Ego cyane cyane nk'ubu hari abandi bariko barakorera mu mici itandukanye kugira quartier yacu ni nini atitwoyiheza ngo tukorere ahantu hamwe gusa cha twigabura twaraba ukuntu mu isoko twoyijukira. Ego mbega iki kintu cyo kuvuga isuku kuri wewe isuku ni iki? Isuku ni ikintu nihaye ihangiro
yuko haguruka tugakora cyane ku buryo yaho twifuza yuko quartier yacu ya Mukozi yobi akarorero muri zone Kamenge ndetse no muri commune yacu ya Ntahangwa. Yego. Mbega uri kuraraba abene gihugu barubahiriza amategeko muri ko murabaha. Ego bamwe barubahiriza abandi ntibabubahiriza ariko ivyo byose biba ngombwa yuko tuguma tubahimiriza uko bukiye ko bwije. Urazi bamwe hari abantu usanga ari intumva ariko batabashaka kumviriza umugambi w'umukuru w'igihugu kuko umaze kugarariza ibikorwa by'iterambere ibikorwa rusange uri kuragwanya amategeko. Ego tugigwe ko tubashimira cyane. Murakoze cyane namwe mwarahezegiwe twe duse ubutware biza duse novuga yuko ariyegereza abanyagihugu cyane abene gihugu arayaga nabo nibaze yuko vraiment jewe ndi muri bo kandi ndamushimiye gose. Murakoze cyane gutera inkunga muza murahimiriza n'abandi bisaba yuko zoze ahubwo ico kimenyesha makuru cyanyu mu gihe tuba tufise ibikorwa tuza turabamenyesha kugira muze muradutera inkunga. Murakoze cyane. Murakoze gose. So les amis nkuko rero nabibabwiye uyu ni umwe mu batwaye n'umunyumba 10 wacu muri quartier. Reka imbere ya byose abanze yidondore sindamubwira ko n'umuntu w'umugabo amaro cyane. Muragose turakwakiriye cyane kuri TV ni Carlene Ali. Murakoze gose. Nkuko bisanzwe nitwa Mbazumutima Jean Claude nkabamba ngaha muri quartier Mukozi iri muri zone Kamenge mu gacimbere k'icenda nkaba ndumwe mu banyumba 10 basanzwe baserukira abene gihugu bo mu gacimbere k'icenda. Twabonye yuko ari wewe muntu wa mbere watangwe uri mu bahamagarira ejo ukitubwira ati gukora ibikorwa rusange mbega wewe gukora ibikorwa rusange wewe inyungu yayo. Nkuko bisanzwe nkuko ari ni hangiro twihaye nkuko n'izina ryacu ry'umutumba wacu bita ari Mukozi ni Mukozi nyene. Mukozi niko kivi mu mahangiro atatu nkuko muza kuvyumva umukuru wacu wa chef de quartier akunda kubishikiriza no kuvuga ihangiro ry'uno mutumba ni bikorwa. Dushira ibikorwa imbere no kuvuga rero dushize ingufu hamwe turagira iterambere. Tugize iterambere rero mu bikorwa rusange bituma dusukura aho tuba tukarondera nk'urabona igikorwa tuko turakora twaratewe n'amazi basutse mu ibarabara two turagaragaza turayuka amazi twakura mu ibarabara kugira ngo dukingire inyungu za beshi ibarabara n'inyungu rusange. Tugaje duhamagarira abene gihugu muri rusange umwe wese ku rupangi we agasibura habaye agaca umuserega habaye kugira ngo amazi tuyahanahane mpaka agenda arashika aho yotegeza gushika aho tuza turaraba tuyakatisha kugira tureko tugashikiriza nk'ahantu hari umwonga munini nk'ubu turiko turayuka amazi twarungika mu ruzi bita Nyamanogo ariko atononye vyinshi. Rero no kuvuga ibikorwa rusangi ni kivi rusangi ni terambere kuri buri muntu wese atanumwe ho ikivi rusangi ntikiraba umugambwe ntikiraba ubwoko ntikiraba igitsina no kuvuga ibikorwa rusangi ni terambere rya bose. Ibarabara ngaho ari hitari meze neza no kuvuga abantu bose muri rusangi baroroherwa. Hepfo turafise amashuri meza turafise Université Sagesse d'Afrique turafise École des Élites Contemporaines turafise Église Catholique Sikirisare bita Gatunguru. Iri barabara turiko turakora niyo rija no kuvuga ritarengana ivyo bikorwa byose mumva tudondagoye aho hantu nivyo oranguka nivyo ukunda. Niyo mpamvu rero guhamagarira abene gihugu gukora iri barabara no munsi turafise ingene tubisabira impusha hanyuma chef de quartier akavuga ati ndabahaye orere uno munsi rero mu gacimbiri k'icenda nitwe twa turamukiwe. Turamushimiye gose anaduteye iteka ona ko yatuzaniye n'abandi benshi baza kudutera impunga. Rero ibi turabikenguruka gose cyane. Reka tubashimire cyane kuko ni bikorwa bidasanzwe. Muri make nkuko mubibona abene gihugu ku bwabo baritaba
baritaba aho bageza muga ntitwovuga ko ari bice 100%. Twakomeza guhimiriza kubera ko ngahaye mu gisagara abantu benshi murabizi yuko babaho ku munsi abenshi rero usanga bayiyungunganya muri utuna turiya ariko turahimiriza ku buryo n'uwafatira wari mwene urupangu ategezwa kurungika n'imiburiburi umukozi wiwe kugira ngo aze gushigikira nk'ubuye abatari ngaha bene izi mpango batari ngaha barungitse abakozi babo hanyuma n'abandi muri Rusangi murabona n'abarengana barabikora atagahata baravyumva mwo gose tugahimiriza ko ahubwo n'abawuvyita uku canke kuriya bobona ko ari iterambere Rusangi ridakomira. Mbega kuri ca kintu cerekeye kuvuga ati ibotike samedi yugururwa saa 4 ibikorwa Rusangi biheze mbega muri quartier wawe baravyorohereza muri make ico sigisabo ni itegeko kutavyubahiriza nibaza yuko bo murabira amategeko agengana no kurenga iryo tegeko kuko nta muntu numwe arekuriwe gukora igikorwa na kimwe mu mwanya ubikorwa Rusangi. Yego Mugisha wewe amahoro cyane meze neza urakomeye uyu ni umwe mu bene gihugu bariko barakora ibikorwa Rusangi muri quartier n'umubanyi rero uriko uraraba urabona yuko abanyagihugu muri quartier bavyitavye ndetse urabona yuko ari akamo twatanguye gutegwa n'umukuru w'igihugu mbega wowe ico kintu kivuze ko iki gukora isuku kwibarabara muri make baba turaricamwo rero umaze kuba udakora ahantu nca bisigura naho uba ko hatameze neza rero tunibaza ko igikorwa turiko turakora suko gusa dushaka gushigikira umukuru w'igihugu mugabo kandi harimo no kugira ngo tuba ahantu hasa neza hasukuye rero udashobora gusukura aho uba biragoye nuko no mu mutwe ubusukuye nivyo nibaza ndetse no mu mutwe naho uba hose ntiyabasukuye n'ubumeze neza yego